bisigura iki ni ukuvuga ugabanya ibintu ukora icyo bita budget de fonctionnement ugikoresha minimum ugaca ugenda vers le secteur porteur de croissance niko bigenda niko bikorwa ugaca ugira rero uraba ushira ivyo bitwokwita les indicateurs de résultats ni rero budget programme ivuga mugabo bwa mbere ubanza koriyanta amafaranga yawe mu bisata bizotumeje ushobora gutera imbere mugabo ugiye kuraba muri budget ya leta ugaca usanga amafaranga menshi yibera mu mamodoka mu bitoro n'ibindi kubaho neza mu mamisiyo hanze atudashobora kwevariwa amafaranga ibyo yinjije aho nishobora gutera imbere turavye icegeranyo ibanki nkuru y'igihugu iheruka gusohora aho muri raporo baheruka gusohora berekanye yuko ibintu vyaduze cyane kugera ku rugero rwa 26 n'ibice 8 kwijana n'ubwa mbere ibi bintu bibaye mu Burundi n'ubwa mbere ikindi naco umurundi mu mwaka wose aronka amadolari ari munsi y'amajana 260 mu gihe Kongo umunyagihugu waho aronka amadolari ari hafi amajana 8 murumva rero ko twebwe tumerewe nabi cyane kuko Uburundi ubu nico gihugu ca mbere kwisi gikenye mwarigeze mwumva inflation kuduga ku biciro nkuko kwaduze mwigeze muvyumva bishika ya rero nibaza yuko kugira ngo ibintu bigende neza nuko leta yokora ibishoboka byose igahindura mu maguru mashasha iri tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha twebwe rero turasavye umukuru w'igihugu n'inzego zimufasha nukuri barabe ingene barondera abahinga hanze barondere nabo no kwitare coach politique le coach économique babafasha mu kugira ama vision mu kugira ama programme bacarondera n'aba expert urebe kudashobora gutera imbere